uretse ko jewe ndakuravye atari muri film ubu nyene turiko turarabana ndabona yuko vraiment Agatabi atari muri filime gusa oya ni muri inyuma ya filime je nta tabi nigeze subira kunywa kuko ntiwigeze mugabo ararinyoye yego nararinyoye kandi igihe kitari gitoye sinoja ngaho mbeshe kabisa abantu nararinyoye none ko yeri ko bahora bacu aruro mu misiza kizoshobora kugutunga gitunge n'abawe nuko niyo manuro je no bahabo baza kubikora nko kwinezereza kandi bariho benshi hari utundi tuntu rero tugwiriye mu ba surtout mu bakinyi reka tubavuga ubu munsi kuko ari bo turi kumwe niyo byashika tukaganira n'abandi bantu tutobavuga ko nabo yego hari ukuntu hakunda kwaduka amatati hagati yabo akenshi nk'ivyo dukunda kubona hanze y'igihugu naho hoba muri Kongo ni hanze cyangwa muri hose yego tuvuge ahatari mu Burundi kenshi iyo hadutse beef hagati y'umuntu n'uwundi mugabo basanzwe ari abastar entre guillemets baba bashaka gushika ku kintu hari n'igihe bagwana atari uko bankana gusa bashaka gushika ku kintu none ziga mpari zikunda kuba hagati y'abakinyi ba film koko ubona ziba zikwiye ubona ziba zifise ikintu zishaka gushitsa canke babikora kubera baba bafise impari zabo ziri hagati yabo baba bafise ivyo bapfa hama bagaca kuko kweri ikintu cyo cyamaze kubona mana yanje abastar ntibagira amabanga ikintu kibaye baca bajana ku mbuga voilà ivyo rero ivyo uvuze biri mu bakinyi b'amareresi Ndundi ahandi burya henshi biraba mugabo henshi biba ari vyunguka babigira nk'ivyunguka mugabo mu Burundi bashiramwo mu Burundi kuko naho nakubwiye nabigiyemwe muri 2020 ariko nari nsanzwe ndabikurikirana kuva mugabo rero mu Burundi babishiranamwo n'inzigo sivyo mu Burundi babishiranamwo n'inzigo sindi ko twotanga akarorero gatoyi kuvuga abantu sindabikunda reka tuvuge muri rusangi tuvuge muri rusangi rero benshi babishiramo inzigo babishiramo inzigo bagashaka bobo kuzana yamashari bafitaniye bagaca bashira ku mugaragaro sivyo shira ku mugaragaro ugasanga bariko n'ibintu vy'ibanga bitari kwiye kuja habona ugasanga nivyo bariko barazana babishira ku karubanda c'est moi toujours ici Cynthia Kimana kuri Marengo Media abakundi banende baza ko mwarimo nkumbuye cyane umunsi rero tugira utera inkuru je ikiganiro cy'ubu munsi nta kibazo na kimwe nateguye ngira ntera inkuru umuntu wanje ngahaye kwanza ndamwikaze abanza yidondore wenyene ubwiwe hanyuma tublage kwanza ni sawa sava twidondore rero udondore n'abantu bariko badukurikirana twumva imbere yuko ndabidondora mbanje kuramutsa abakunzi ba Marengo Media je nitwa niyo nkuru Justin Kim ariko beshi baranzi nka Ruyaga n'intwara metezi yagana amatwambo twimbura amazi hagati y'amareza n'amagwati umusore atari gitabanga imbwa y'impigi gahiko kabahigi ariko namazina menshi bagiye barampa filime yarampaye n'irindi gitwa Kajagari nuko je kwanda numva robanza gutwenga ndakubaza ayo mazina wayahawe n'abavyeyi wayahawe n'abagenzi wayahawe n'akazi canke wenyene harimwa udufantezi wagiye urigirira nari nabivuze yuko hariho ayo nahawe n'abavyeyi hariyo niyo nkuru Justin Kim akaba nandi nagiye ndironderera kubw'ubutwari canke nabo tuyaga akaba nandi nawe n'akazi rero bihora bishibuka yibuka yose neza cyane ndeka kuyibuka gute arayi wanje okay reka turase ku ngingo nyamukuru umunsi twicaye ngaho kugira tuyage kujanye n'akazi kawe ukora ibintu byinshi ndabizi twarabiyaze imbere ko tutanga muga rero reka tubibwire n'abandi mugabo muri ivyo byinshi usanzwe ukora reka tuyage mu kimwe uyu munsi tuyage kuri film Kim Jangira mfate Kim byonyene yego nta kibazo niyo ushobora vraiment yandi yose nta mutwe nifitiye nahora ngwaye Kim watanguye gari gukina film gukina filme navuga ko nabitanguye neza na neza mu mpera z'ibihumbi 2022 ariko bwa mbere nabijamo ngiye novuga ngiye kuyiga kuraba kwene bikogwa umva wajaho bariko rakina filme yego hariho naho nagiye ariko sinshimye kubavugira nga nagiye mugabo badukinisha for free tudahembwa mugabo twarahakura ubumenyi kandi
ndabishima kuko nivyo vyampaye umushinge wo guca nanje ngeraho novuga ko ngeze uno munsi. Okay, turavyumva kandi burya naho naravyumva neza cyane byaho ngeza gutahura ndumva yo kusa n'umuntu amaze gutera intambwe. Reka nkwibarita akantu gatoya. Yego. Uravye. Reka mande ndakireka ico kibazo. Reka mande mbaze iki kindi. Kugira ukine film byavuye. Kugira nkine filme tutarahashika je nsanzwe ndi no mu mimere. Numva nakuze ndi umuntu w'umuguruguru atera udukuru. Niho novuga yuko niyo mpano yahavuye kandi nkaba n'umuntu akunda nakuze nkunda kuraba ama film kuva mu bwana bwanje cyane je narakunda n'ubu ndabikunda narakunda kuraba dessin anime nakunda dusene two muri dessin anime nanje tukama idea yo kumenga umunsi umwe nanje hazogira igihe nanje nisanga nakinya ama film nuko byagenze hama kandi naza ndaraba n'ama film atari make nkaza ndasoma n'ibitabo nuko ro byahavuye biza numva yuko igihe bizonkundira akaryo n'uburyo ko nanje nzohavura nkaja mu ivyo vy'amareresi. Ego cyane. Bon. Tuvuze umukinyi wa film, si umukinyi wa film Ndundi. Tubatahura gutandukanye kuko hari abakina filme bahawe. Ugasanga hariho umuntu yayanditse arayizanye mu mugwi kanaka atikina akabaha amasene hakabaho n'abandi baziyandikira bakongera bakazikina. None wewe byifashe gute ukina filme z'abandi canke urazandika ukongera ukazikina? Bo muno mwanya tuvugana isanzwe ndafise na n'umugwi nkurikiyemo. Ndawuvuga ni Afrijifa TV sigura Africa Grew for All. Afrijifa TV ni bisigura Afrika kayanganira bose. Nukuvuga rero uwo mugwi turimo harimo abahinga benshi, harimo abashoboye gukina, harimo abashoboye kwandika, hama jewe ndi mwabo mwiyo migwi yose. Ndashoboye kwandika, ndashoboye no kwactinga. Yego. Kim. Oui. Kuva ukinye izo filme hari ukuntu iyo umuntu agiye mu kintu kikiri gishasha canke yamaze no kukimenyera abantu bamufata ugutandukanye. Mbega wowe ku bwawe bavyakiriye gute mu kibano canke mu bagenzi bawe umaze kuja muri uwo mugwi w'abantu bakina film? Bo je novuga mu kibano ko batavyakiriye nabi konko nabivuze basanzwe banzi yuko sinovuga ko nashoboka mugabo basanzwe banzi yuko ibyo byuko noba none nakina amafilme byari bindimo. Je rero gusa ikintu kigeze kuba hariho filme ya mbere twatanguriye ko muri Afrijifa TV twise ikura ku cavu nakinye ndumumesha nirukana umuntu kabisa nabi kandi umuntu watabi. Rero benshi bambonamwe uwo mutima w'ubukozi bw'ikibi mugabo barabitahura ko ari filme. Ego hama benshi ahubwo barantera intege bakampa makuhaje bakambwira bandanya ni sawa bikora neza nta muntu ndumva anteye ivyatsi iti vamwe ivyo bintu si ivyaho. Kuva aho wakiniye kwari ushiko umunsi nta muntu yigeza guca intege n'umwe mu bagiye uhura nawe? Oya ntawe ndumva kiretse nimba babandi bingyajya batavuga ikintu wewe aja ngaho oyi gusa akabona yuko uri kugira amakosa n'amafuti muga ntabikubwira. Bon reka dufatire ku masene wowe umaze gukina. Yego. Dufatiye kuri iyo wakinye uri umuntu mubi w'umumesha. Kuko aya kenshi ibintu umuntu akina kenshi birakunda hari abavuga ngo birakunda kumushikira canke ngo arakunda kuba ameze uko nyene bikamomera. None wewe reka dufatire ku kantu gato Gatabi. Ni muri filme gusa? Bo Agatabi kuva nk'inyo filme inyuma noja ngaho mbeshe kabisa abantu nararinyoye. None kweri ko bahora baca umugane mu Kirundi ngo yakariye ntigata. Sindukunda kwinjira mu buzima ariko reka mbere dushake tunabishobora. Reka dushake tunavyihote. Mugabo wibuke ko kenshi barakunda kuvuga ngo burya ibintu umuntu akunda gukina atabigiramo biramugaragaza uko ari. Umuntu udorabe kenshi umuntu akunda gukina agwana cyane no mu buzima busanzwe ariko gukubita abantu bose mugabo abagwana. Oya sivyo kubera hariho abantu bakina amasene yo ugasanga bakina amasene yo gucana inyuma. Nabagabo bariko baracinya mu bagore babo mugo ugasanga mu buzima busanzwe ivyo bintu ntarigira bikora. Cyangwa ugasanga umuntu ari charactinga ari umuntu ari romantique sana
cyo usanga yimereye nka jewe niyo nadraga n'umukobwa n'iminota 2. Okay. Hama dufatiye ku yindi migwi ndazi horo yibona yego canke sindi wobora nayigiyemo nuwahe mukinyi wa filime Ndundi akwinspira boje beshe baranyinspira ko warumbajije ngo mfatiye ku yindi migwi mpora ndayibona mpora sino kuyibona gusa ahubwo ndanayikunda kuko niho ukura ubumenyi bwinshi niho ukura ubumenyi bwinshi mugabo kandi benshi je mu bakinyi b'amareresi Ndundi benshi barangwera ko benshi bafise ubuhinga bubahwe cyane cyane abadutanguriye ariko mu mwanya umuntu jewe inspira cyane ni witwa Nsoro Soro okay naje ndamuzi bravo kuko afise ndakunda creation ziwe kandi ndakunda ko ne acting arabiviva ivyaba arimo reka rero tuje muri filime indani ukuntu filime Ndundi tuvuze filime Ndundi uravyumva yego uravye rero ukuntu muzikina kandi azi uramaze kuraba wanabivuze ko wanaraba n'abandetse anime n'izindi filime zo hanze zo twadiraje uravye rero uhereye ku muguru wawe no kuyindi migo yose ukaraba ingene mukina ugaca ufatira no ku migwi yindi ubona mukino gukwiye canke harimwe agahaze mukwiye gukosora iki kugira ngo ubone yuko bigize akanovera gusumba uko vyaremeze kuko uyu munsi hari abarundi benshi bumva bavuga ngo je nta filime Ndundi nopfa ndazi kubera ibintu bakina ntibazi ibyo barimwo umenga ibintu déjà rero wewe nk'umukinyi ikira mu kibanza cy'umukinyi wongera wishyire mu kibanza cy'umufana umuntu azoyiraba ubona bimeze gute urakoze kwico kibazo agahaze karacariho nawe bakabona yego agahaze aho kari mu Burundi ntituratera imbere cyane nk'ahandi mu bindi bihugu ivyo ndabivuga kuko uravye ivyuma dufise mu Burundi bidufasha gufata amasanamu y'amareresi yacu nibiri ku rwego mpuzamakungu iyo niyo ntambamye ya mbere kuko ari umuntu uza wumva hariho n'abaca bakubwira ngo bana ngo bijye bintu mwadukiniye ngo ni ninde urumva ariko hajya ngo ukuravye cyane agutera kwikwiza nico gituma ubona benshi baca bagerageza bivanye no kubahinyanyuzi babe masana mucaye kubayafata bakayafata ku rugero ruzoshobora gushimisha abafana mugabo hari ibintu bimwe tutarashikako nakubwica mbere no kubura uburyo hama ikindi naco ingorane dufise usanga histoire wanditse histoire yawe hagiye gukina mugabo uciye ubura ico bita location zihwanye niyo histoire yawe niyo ntambamye ko ugaca usanga ibintu wari gukinira ruguru kubera uburyo uri kubikinira mu gisagara aho umufana ntaza kubona neza na neza ko wamuhaye by'ukuri bimwe wari ukwiye kumuha izo rero nizo ntambamye zituma bamwe ibikorwa ngira ngo batavyishimira mugabo dushimira Imana ubuyi n'abafana bariko baratahura filime Ndundi bariko baranatangura no kuzikunda kuko ndaze namwe murabona ko zigeze ahashimishije yego gusa hari gihe umuntu bavuga ngo ushaka keza arakigura yego rero hari n'igihe mwebwe dufatiye kuri izo ntambamye no kuravuga hari n'igihe usanga reka nivugire je uko ndabibona hari n'igihe usanga mudashiramo ingufu ugasanga ati twebwe kuba turi mu Burundi reka dukine n'ivyo mu Burundi nyene bizoraba abarundi ugasanga mugiye kuyitera kandi na location mwahirose nziza na histoire ya filime ni nziza irumvikana kuva ko naho shika kuyihereza mugabo mugashamo bikina nkaho menga muri kwifyinira muzi yuko ni ikintu mutazofuta ni ikintu muriko mwigisha hafi igihugu cyose canke n'abandi bantu bose bari mu mahanga urumva mugabo usanga muriko mubigira mubifatamine nko menga eka tubigire nyene ni vyacu ntaho bazodushira filime ni gwacu tuyishira ku rubuga rwacu ntaco bitwa ibintu nyivyo abantu muri mwebwe naho bitoba biri mu mugwi wawe basi kumva uko ndazi biraba ugasanga bamwe babifata uko ntivyo babishika basi nta namakuru canke nta nivyo uba wikeka uti barya abantu vraiment kuko ubu munsi hariho ahantu henshi bafite ivyuma vyiza nk'akarorero twebwe muri Marengo vraiment nukuri dufite ivyuma vyiza nimba utaranaje no kurabayo basi ukote kamera da ni sawa naho ushaka kugura urumva zirahari zo tudandaza
daba mikrofone yaba amabafi naho ushaka kugurura studio amamashini iki kandi bema ivyuma vyiza biri ku rwego rushimishije birahari hariho akapublicité umuntu hari aho yakoze ushaka kuja kuri Marengo Media uraza ukabona abariko baradukurikirana baraza kuja ko barabe kuko nkuko babivuze akeza karigura mugabo rero jewe nifatiyeko nkaraba nk'ivyuma dufise dutanga ivyuma birahari vrema nkiyo bintambamye ahubwo vuga uti gusa mwinjiye mu bintu uburyo ari buke okay nagomba manze ndagukosore gato gitangura iki kibazo cyawe wavuze ati hari haba usanga babifata minenegwe bavuga ngo bizobona barundi gusa ico yifuta mu mutwe suko biri kuko wanashaka mu Burundi ibice byinshi tugiye kuri YouTube usanga amaviews menshi atava mu Barundi sinzi kwico warukize ndabizi uko nubwo rero ntiwoja gukina ikintu ngo kizobona Abarundi ntiwoja kugenda ufise mu mutwe yuko ugiye gukina ikintu kizobona Abarundi gusa nico gituma ubuye ahubwo biriko biratera imbere bashirako ivyo bita subtitles haje usanga munsi amajambo ari mu congereza cyane mu rundi rurimi kuko deja ntuburi kukinira Abarundi gusa uri filme benshi ndabizi ko mu bitahura filme ni impanuro uburi kuraha abariko barakuraba rero nukuvuga ntiwoja ngaho ingucu ukina ibintu bizobona Abarundi gusa ngucu bifata minenegwe kandi uzi yuko wabigiyemo ari akazi atari kwinezereza urumva kwico rero bipfa kwanka gusa kubera hari aho ngira ngo aho tutarashika ivyuma biba bihari ko ndazi n'amantoze amwamwe ngaha bafise ivyuma bikaze mugu ugasanga sindabivuze ngaha imbere ya kamera mugu ugasanga ama image batanga ntawanye na vya vyuma vyabo umva rero so kubifata minenegwe so kugira ntabwo ugasanga no buhinga buke ivwara ariko kandi rero byose nkuko nabivuze abantu biga bivuye mu makosa canke mu bitagenze neza ivyo byose mu gihe umuntu aba ari karabibona burya biva hajya muri commentaire urashobora kubona abantu bavuze ati muzohindura hana hariho n'abandi b'injyajya nkuko nabivuze batabivuga bashima kwihorera n'abandi bacu baryoherwa yabikoze nabi nanje reka ndabikore neza hama bizohereje barije babonye ko nkazi navuga rero novuga je ko ari ubuhinga butaratera imbere gose mugabo bizoza biraza kuko uko vyari muri 2010 siko biri ubu uyi muri 2024 arakantu wavuze ngo hari abantu babikora nk'akazi hari n'abandi babikora nko n'abandi bashobora kuba babikora nko kwinezereza fatiye rero ku bintu je mparambona abenshi naho babikora kandi bahembwa canke baje ko bazokura ikintu mu mitwe yabo babikora nko kwinezereza kuko hari umuntu ushobora kumva ati umunsi turafise amasene tuja gukina kandi akaba bizi ugasanga nta nubwo yigeze agira na repetition arazi gusa aha nivyacika ndoshiramwe ibindi bintu vyanje urumva ati birimenya birabirawe rero byari bikwiye ko buri muntu wese ari mu kazi amenya ko agakora nk'akazi apana agakora nk'uko ashaka kwinezereza wubwiwe kuko niye ashaka kwinezereza yovyikorera we wenyene akicara ahantu akikinisha akirorera nkuko bivuze benshi bariho baza kubikora kugira binezereze ariko mu gihe uba umaze gutahura ivyo urimo kirazire kuza gukora uza muri film uzi kuje kwinezereza bariho benshi duhora twumva avuga ati jewe icompa gusa nkaje imbere ya kamera nk'actinga hama bakazobishira kuri ekra abantu bakambona yuko nagiye basi naciye no ku mbuga ngurukana bumenyi naciye kuri YouTube naciye kuri Facebook aho ikabisa je mu mutima wanje nzuba ndyohewe ariko rero suko bari bakwiye guhindura mentalite bakamenya yuko ikintu cyari cyo cyose ugiye muzi ko ari impano yawe rero turabakengurukiye ubugira kandi kuri Marengo Media yego turabakengurukiye reka umunsi tugarukirize hano ikiyago ntituvuze ngo turahejeje tugarukirize hano hanyuma ejo aho bukera tukiri bazima tuzosubira twicare tuyage ahandi nkaha cyangwa ahandi yego naje ndabakengurukiye ndabashimiye kuva nga gushika ku mugezi kubona niteka ridasanzwe kubona mwantumiye kandi turashimira ibikorwa byanyu ko nkuko nama nabivuze ibiganiro byanyu birigisha biratanga impanuro nyinshi zo cyane cyane zo kubaka igihugu canke no kwerekana ubuhinga bwaba na bariya rero umunsi wose muzonja kara nako muzonja ugwara koko akara ni gato jewe nzitaba nkuko nama nabikoze ndabashimiye cyane ego